si ubugingo. Amaboko niyo azajya mu mva. Niba uri umwana w'Imana uzabana n'Umwami Yesu Kristo. Niba utari umwana w'Imana uzajyanwa aho abapfuye bajya, kugeza ku munsi uzazurirwa kujya gucirwa urubanza ku ntebe y'ubwami yera kandi ikomeye. Ubu buzima ntabwo burangirira aha bwose. Iki gitabo cy'umubwiriza ntabwo kitwigisha iby'ubugingo bwasinziriye. Noneho umunyabwenge yari ageze ku karengane gakorerwa mu bantu n'abantu bafatwa nk'abasigajwe inyuma. Reka dusome mu gitabo cy'umubwiriza ibice 9 ku murongo wa 11. Bibiliya iravuga ngo, nongeye kubona munsi y'ijuru mbona yuko aho basiganwa abanyambaraga atari bo basiga abandi, kandi mu ntambara intwari atari zo zitsinda, ndetse abanyabwenge sibo babona ibyo kurya, n'abajijutse sibo bagira ubutunzi, n'abahanga sibo bafite igikundiro, ahubwo ibihe n'ibigwirira umuntu biba kuri bose. Ibyo umuntu uri munsi y'ijuru yitegereje byamuteye kumva ko ubuzima bufite igihe bwagenewe, kandi byabwo ni amahirwe, nta kindi keretse amahirwe masa. Niba warasanze uvutse uri umwirabura, uzagira ibibazo byawe. Nusanga uri umwera, nawe uzagira ibyawe bibazo. Nuvuka uri umuhondo, nawe uzagira ibibazo byawe byihariye. Byose ni amahirwe kandi ntacyo wabikoraho. Nicyo gitekerezo kiri muri uyu murongo. Mu gitabo cy'umubwiriza ibice 9 ku murongo wa 12 haravuga ngo, erega nta muntu uzi igihe cye. Uko amafi afatwa mu rushundura n'inyoni nazo zikagwa mu mutego, uko niko abantu nabo bategwa mu gihe cy'amakuba iyo baguwe gitumo. Niba ubuzima bugengwa n'igihe n'amahirwe, icyo gihe umuntu aba adafite kirengera nk'ifi yafatiwe mu rushundura. Iki gitekerezo ni kibi cyane. Nibwo buryo bubi bwa nyuma bwo gutekereza gufata buri kintu cyose uko kije ntacyo wagihinduraho. Iyi ni imitekerereze y'abantu nigeze kuvuga bafashe indege batashye mu ngo zabo mu mpera z'icyumweru, baje muri California y'Amajyepfo baturutse muri Dallas, Kansas City, muri Chicago no muri Seattle. Bicara mu ndege iryinyo kurindi, bageraho umuyaga ukomeye mu kirere bagatangira kuvuga ngo niba indege iri buhanuke, ubwo nyine irahanuka. Niba rwangereyeho ntacyo nabikoraho keretse guhebera urwaje. Umuntu ameze nk'ifi yafatiwe mu rushundura. Kuri bamugira neza nta kindi gisobanuro bafite. Ahatwa kugenda ni imitekerereze yo kwakira buri kintu cyose uko kije. Noneho Salomo aca umugani mugufi. Turasoma mu mubwiriza bice 9 ku murongo wa 14. Bibiliya iravuga ngo, hariho umudugudu muto urimo abantu bake, maze haza umwami ukomeye arawutera, arawugota, awurundaho ibirundo byo kuririraho. Yewe muntu ushyigikiye amatwara yo gusangira byose no gushyira umutungo w'igihugu mu maboko y'abenegihugu, igira hafi ngucira uyu mugani. Waba se ushaka gutura umutwaro rubanda rugufi utitabwaho rubayeho nabi? Waba se ushaka kurenganura rubanda rugufi ukavuganira abatindi nyakujya n'abahanya? Urumva ibyo ari byo bigushishikaje? Ndashaka kukubwira yuko ibyo nubikora uzaba ubyukije umunyagitugu. Umwami ukomeye azahaguruka aje kurwanya abantu bananiwe kwitabara, bagata umwanya wabo bakurikirana ibibazo by'abantu abadakijijwe bananiwe gukemura. Ahari bamaze imyaka irenga 6,000, ariko na n'ubu ntibarashobora kugira ikibazo cy'ubuzima bakemura. Wibwira se ko Imana yagombye gutanga igihe kingana iki kugira ngo umuntu ashobore gukemura ibyo bibazo? Ngo umwami ukomeye, niko twasomye, ngo azaza yigarurira uwo murwa ukorerwamo ubwo buryo bw'imibereho yo guhuriza hamwe no gusangira byose. Umubwiriza w'iki 9 ku murongo wa 15 haravuga ngo, nuko habonekamo umukene uzi ubwenge akirisha uwo mudugudu ubwenge bwe, nyamara nta muntu wibutse uwo mukene. Uwo muntu waje akabohora abantu ninde? Izina rye ni Bwenge, kandi Bwenge ni irindi zina rya Kristo. Yaje mwisabaho mu bukene. Yesu yashoboraga kuba yavuga ati, ingunzu zifite imyobo n'ibiguruka mu kirere bifite ibyari, ariko umwana w'umuntu ntafite aho kurambika umusaya. Aya magambo tuyasoma nanone mu butumwa bwiza bwa Matayo ibice 8 ku murongo wa 20. Yesu Kristo yaje mu isi mu buryo bworoheje, kandi tuzi neza ko yabayeho mu buzima bwa gikene. Sambirana usemerera wamamaza inkuru nziza. Sambirana usemerera wamamaza inkuru nziza. Inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo.
sambirana sambirana usemberera Imana ihabwa icyubahiro sambirana 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 usemberera Imana ihabwa icyubahiro sambirana 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 usemberera Imana ihabwa icyubahiro Mu gitabo cy'umubwiriza w'iki 9 ku murongo wa 16 na 17 Bibiliya irambwira ngo mpera ko ndavuga ni ubwenge buruta imbaraga, ariko rero ubwenge bw'umukene burahinyurwa kandi amagambo ye ntiyumvikana. Amagambo y'umunyabwenge avugirwa hiherereye aruta urusaku rw'umutwaro utwara abapapa. Mu by'ukuri ijwi ry'umwami Yesu rizacecekesha andi majwi yose. Haleluya! Ubwo azaza ijwi rye rizaba nk'ijwi rihinda rya marayika ukomeye, rimeze nk'ijwi ry'impanda. Muri iki gihe hariho urusaku rw'amajwi menshi, ariko hazabaho igihe ubwijwi rye rizacecekesha andi majwi yose muri iyi si. Mu gitabo cy'umubwiriza w'iki 9 ku murongo wa 18 haravuga ngo ubwenge buruta intwaro z'intambara, ariko umunyabyaha umwe arimbura ibyiza byinshi. Uyu niwo mwanzuro w'ibyo yavugiye muri iki gice byose. Ubwenge buruta intwaro z'intambara, kandi na Kristo aruta kuri intwaro za kirimbuzi. Twasomye ngo ubwenge buruta intwaro z'intambara. Mu myaka yatambutse, mu buhamya bwe bugufi, Magi agira ati nambutse inyanja ndi mu nkuge ya Queen Mary, kandi sinzigera nibagirwa ubwo hari mu gitondo tugeze muri Southampton. Nabyutse kare kugira ngo mpitegereze. Kugeza inkuge ku mwaro byari urugamba rutoroshye. Umuyobora yari yabwambukije inyanja itagira inzira. None se yashoboye ate kubigenza atyo? Yabigezeho yifashishije amahame yateguwe n'umugiriki w'umunyabitekerezo w'umuhanga wabayeho mu myaka ya kera. Nuko byagenze. Niyo mpamvu twasomye ngo ubwenge buruta intwaro z'intambara. Ngo ariko umunyabyaha umwe arimbura ibyiza byinshi. Ubuzima bw'umuntu umwe ushobora kwigarurira imitima y'imbaga y'abantu benshi mu buryo butangaje. Kandi uko kwigarurira abantu benshi kugira imbaraga nyinshi iyo kuberekeza mu nzira mbi iyobya. Amateka turabizi neza ko yatubera ubuhamya. Adamu yaracumuye akora icyaha, maze icyaha cye kigera ku muntu wese ntawe usigaye n'umwe. Akani yaracumuye maze ateza ubwoko bwose gutsindirwa ku rugamba. Mbere yuko bagera ku ntsinzi, bagombye kubanza gukuraho icyaha cya Akani. Icyaha cya Rehobowamu cyatumye ubwami bwa Isirayeli bwigabanyamo ibice bibiri. Icyaha cya Ananiya na Safira cyazanye agatotsi mu itorero rya mbere, kandi uhereye uwo munsi itorero ntiryongeye kugira imbaraga nyinshi nk'izo ryatangiranye. Natwe ubwacu hari ubwo tugira abo twigarurira, haba mu byiza cyangwa no mu bibi. Uwo wa buri wese uhagaze mu mwanya abantu bagira icyo bakurebaho. Mu rwandiko rw'Abaroma ibice 14 ku murongo wa 7 niho bavuga ngo nta muntu muri twe uriho kubwe cyangwa upfa kubwe. Umuntu wese n'urwandiko n'umuvugabutumwa, nta n'umwe wabihunga ngo areke kuba umuvugabutumwa. Mu buhamya bwe bugufi, Dr. Vernon Magi agira ati nigeze kubwira umuntu wari wabaswe n'ibisindisha, wabanaga na nyina mu nzu yari hepfo ku nzira iva ku rusengero. Mama we yari yaragize agahinda bitewe n'imyifatire y'umuhungu we, maze ansaba ko namuganiriza ibya Kristo. Umunsi umwe mutumira mu cyumba cyanjye cy'isomero. Yari yanyoye ariko ntiyasaga n'uwasinze. Namubwiye yuko atezanye n'agahinda, ndetse mubwira uko atesha agaciro ubuzima bwe, ko ntacyo ateze kuzimarira. Ibyo ntibyagiraho bimukora. Akomeza kwiyicarira byumva bihita. Noneho nza kumubaza nti ariko ubu wari uzi yuko uri umuvugabutumwa? Uwo mwanya ahera ko arabaduka, ahaguruka n'imbaraga asa n'uwifashe, ari bugufi yo kunkubita. Nuko arambwira ngo uramenye sigaho ntukongere kunyita umuvugabutumwa. Yewe yari kunyemerera kumwita irindi zina ryose rishoboka, ariko ngo simwita umuvugabutumwa. Shuti muvandimwe, twebwe twese turabavugabutumwa. Wowe ubwiriza abo bose bagukikije uhereye ku buzima ubayeho. Ngewe ndahamya rwose kumugira neza, wirata ko abayeho ubuzima bwo kwitwara neza no kwitwararika, kandi adafite Imana, ari ikigusha gikomeye kuruta ibindi bibi byose. Mu by'ukuri uwo ahagaze mu nzira ayitambitsemo abuza abajya ku Mana, bitewe n'uko ubutumwa bwe buvuga ngo baho nk'uko ubona ndiho. Mbayeho nta Mana mfite, kandi nkora ibyiza. Ayo ni amagambo apfuye rwose. Uri umuvugabutumwa uwo waba uri wese.
nubwo waba uri mu gatsiko gato cyane, ariko uko ubayeho kose hari uwo bihindura. Uri umuvugabutumwa iwawe mu rugo. Ibi binyibutsa umubyeyi umwe wajyaga afata agacuma karimo ibisindisha akagahisha mu kigega cy'imyaka. Yari yarabigize akamenyero kwinyabya hanze buri munsi mu gitondo, akageraho hantu agasomaho. Umunsi umwe aramuka haguye shelegi, maze aragenda ajya mu nzu irimo ikigega nk'uko amenyereye. Ariko none aza kumva umuntu umukurikiye. Arahindukira asanga ni umuhungu we muto wari umukurikiye, agenda akandagira mu ntambwe zishushanyije kubera shelegi aho se yari yanyuze. Se aramubaza ati, niko, yewe mwana urimo gukora iki hano? Umwana asubiza se ati, ndimo ndagera ikirenge mu cyawe. Asubiza umuhungu mu nzu vuba bwangu, maze agaruka kuri cya kigega, afata agacuma akubita ku munwa. Asanga atarifuzaga na rimwe ko umuhungu we agenda amukurikiye. Mu nzu yawe hari umuntu ugenda akurikiye intambwe z'ibirenge byawe. None se waba uri kumwerekeza he? Ushobora no kuzanira impinduka imbaga y'abantu benshi. Ushobora kuba uri kizigenza mu gace utuyemo, mu baturanyi cyangwa mu ihuriro runaka ubamo. Ushobora no kuba wigarura imitima yabo wigisha mu ishuri ryo ku cyumweru. Hari umuntu ukwitegereza, ushaka kureba niba ugendana n'Imana cyangwa utagendana nayo. Mbese kujya ku rusengero kwawe hari icyo bigutandukanyaho no kujya kureba umupira w'amaguru? Ubuzima bwawe bwaba bwerekana ko hari ijuru ryiza abakijwe bazataha, n'umuriro w'ikuzimu banze kwihana bazajugunywamo bakahabarizwa iteka. Nshuti yanjye, umenye ko ufite byinshi uhindura mu bandi. Wibuke yuko Petero yigishije amagambo arimo ububasha ku munsi wa Pentekote. Andereya yabaye nk'uhagarariye ku ruhande, maze aravuga ati, dore uyu ni umuvandimwe wanjye, ni jye wamushyiriye Kristo. Andereya niwe wabigizemo uruhare. Na n'uyu munsi wowe urereka abantu inzira ijya mu ijuru cyangwa mu muriro. Nushaka ubimenye rero, maze witwararike. Ubwo rero niba ushaka kujya mu muriro, ibyo ni ikibazo kikureba, ariko nta burenganzira ufite bwo kuyobya umwana muto ngo nawe azajyeyo. Nta burenganzira ufite bwo kuyobya umuryango wawe ndetse n'abo muturanye. Nubwo waba ushaka kujyayo, ni bibi cyane kuharangira abandi. Twasomye ngo umunyabyaha umwe arimbura ibyiza byinshi. Ngaho rero komeza utekereze kuri ayo magambo, ubundi ngaruke mu kanya dukomeze ikiganiro cyacu cy'uyu munsi. Usemerera wamamaza inkuru nziza, inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Sambirana, 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 usemerera. Sambirana, usemerera. Imana yakucyubahiro. Sambirana, 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 usemerera. Imana yakucyubahiro. Sambirana, 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 usemerera. Imana yakucyubahiro. Urakoze kuguma hafi y'inyakiramajwi yawe wiyumvira ikiganiro Tumenye Bibiliya. Twinjiye mu gice cya 10 cy'igitabo cy'umubwiriza. Aha tuhabona yuko akarengane kaba mu buzima gatuma umuntu atekereza kubaho ubuzima bwo koroherana. Turasoma mu gitabo cy'umubwiriza bice 10 ku murongo wa mbere. Bibiliya irambwira ngo isazi zipfuye zituma amadahano yoshejwe na bosa anuka nabi. Ni kubupfapfa buke bwonona ubwenge n'icyubahiro. Ubuzima bwuzuyemo ingero zitandukanye zivuga ukuri. Ijoro rimwe mu murwa rishobora gusobanura ubuzima bwose bwo mu mwijima w'indwara n'urupfu. Umukozi w'itorero umwe aho Vernon McGee yakoreraga umurimo mu myaka yatambutse, ngo yaramubwiye ngo, nakuriye mu muryango w'Abakristo
kandi rwose sinari narigeze ndunguruka ubuzima bwo hanze ngo ngire urugomo habe no kuzerera. Ariko aho mariye gukura mvimuhira njya kuba hanze mbona akazi, maze mu ijoro rimwe nza gusohokana na bagenzi banjye. Mu buzima bwanjye iryo joro niryo ryonyine nasohotsemo, kandi iryo joro nanduriyemo indwara iterwa n'imibonano mpuzabitsina. Byansabaga ko nigizeyo ubukwe bwanjye mu gihe cy'imyaka myinshi, ubwo kandi bisaba guhera ko nca umubano n'umukobwa mwiza nari narakunze. Niyo mpamvu twasomye ngo isazi yangije amadahano. Mbega inkuru ibabaje! Umubyeyi umwe yamaze imyaka 21 atoza umwana we kwirinda no kuba umunyabwenge, ariko hazaza umwana w'umukobwa umwe bakorana iby'ubupfapfa mu gihe cy'iminota 5. Nuko biteye iby'ubuzima. Iby'ubupfapfa n'uwo mwanya muto bimara. Ibyo bikaba n'ibintu bishobora kwangiza ubuzima, bikonona n'ubuzima bw'abandi. Mu gitabo cy'umubwiriza ibice 10 ku murongo wa 2 aravuga ngo umutima w'umunyabwenge uri iburyo bwe, ariko umutima w'umupfapfa uri ibumoso bwe. Ukuboko kw'iburyo ni ukuboko kw'imbaraga, umutima w'umunyabwenge uri iburyo bwe. Icyo azakora cyose azagikorana n'umutima we wose, ntabwo abikora hatwa. Umutima w'umupfapfa uri ibumoso bwe, ibintu byose abikora bitamuri ku mutima. Nshuti muvandimwe, ibyo ukora byose bikorana umutima wose. Niba ugiye gukorera Imana, bikorana umunezero n'ibyishimo. Witume imibereho yawe ya gikristo irambirana, yihinduremo iby'igiciro. Haleluya! Mu mubwiriza igice cya 10 ku murongo wa 3 aravuga ngo ariko kandi iyo umupfapfa ari mu nzira, ubwenge buramucika, umuntu abonye wese akamwita umupfu. Umupfapfa ntakeneye kugenda n'icyapa kimuranga cyanditseho ngo ndi umupfapfa. Atinzwa gusa no kubumbura umunwa we, haba nubwo bidasaba ko abanza kubumbura umunwa we kugira ngo bigaragare ko ari umupfapfa. Rimwe na rimwe aho abantu bateraniye, hari abazahaguruka bagasaba ijambo bavuga ku byo batekereza. Hari umuntu uzatanga igitekerezo cyiza cy'ubwenge cyubaka ku buryo byantera gutekereza ngo Mana yanjye, mbega we, sinarinzi ko umuturanyi wanjye ajijutse bingana bityo. Mu gitabo cy'umubwiriza ibice 10 ku murongo wa 4 aravuga ngo umutegetsi nakurakarira ntukamuhunge, kuko gutuza guhosha ibicumuro bikomeye. Umuntu uri munsi y'ijuru azegura kugira ngo akunde atanga amahoro. Mu yandi magambo, niba udashoboye guhangana urayoboka. Mu mubwiriza ibice 10 ku murongo wa 5 wa 6 aravuga ngo hariho ikibi nabonye munsi y'ijuru, nicyo gicumuro gikorwa n'umutegetsi. Abapfapfa bashyirwa imbere kandi imfura zigasubizwa inyuma. Ibi ni ibintu byadutse muri iki gihe cyacu. Icyaha cyahawe intebe. Habayeho igihe ubwo icyaha cyahanirwaga ahabona ku karubanda. Icyo gihe cyafatwaga nk'umwanda n'icyavu, kandi kigasobanura ibigayitse biteye isoni. Ariko muri iki gihe icyaha cyakwiriye hose mu mayira. Ibyaha bikoranwa ishema n'isheja ryinshi, kandi gihabwa umwanya mwiza w'icyubahiro. Ndetse icyaha cyahawe rugari no kubyerekanwa ku mateleviziyo. Mu buhamya bwe bugufi, Dr. Vernon McGee agira ati, rimwe nakurikiranye ikiganiro cyatambutse kuri televiziyo kivuga ko umukobwa ubyina yambaye ubusa mu tubyiniro. Gira umusore mu myaka y'ubugimbi, niberagaho ubuzima butarimo Imana. Hakaba igihe dutarabuka ku wa gatandatu nijoro tukinjira muri utwo tubyiniro. Byabaga ari umwanda biteye isoni. None uyu munsi babyita ubundi buryo bushya bw'ubuhanzi. Muri iki gihe icyaha kirasigasiwe mu buryo bwubashywe rwose. Twasomye ngo abapfapfa bashyirwa imbere kandi imfura zigasubizwa inyuma. Waba warigeze wumva ikiganiro cy'umuntu woroheje cyangwa se cy'umukristo woroheje? Aba ni abantu bagira uruhare rwiza cyane mu bo babana no mu bantu muri rusange. Ariko se hari ibiganiro byabo wari wumva? Ashwida, basubizwa inyuma, nta na rimwe uzabumva. Abitabwaho ni abanyabyaha n'abandi bitwara nabi. Mu gitabo cy'umubwiriza ibice 10 ku murongo wa 7 aravuga ngo nabonye abaretwa bagendera ku mafarashi, nabyo ibikomangoma bigendesha amaguru nk'abaretwa. Gukora cyane no kubitsa imiya nyinshi, ukiga cyane, ntabwo bivuga buri gihe ko bizaguhira. Umupfapfa muturanye ashobora kuragwa miliyoni y'amadolari. Rimwe na rimwe umupfapfa niwe ugendera ku ifarashi, mu gihe ibikomangoma bigendesha amaguru nk'abaretwa. Nzi abakristo benshi beza bashimwe. Nagenze henshi muri iki gihugu, mbona n'abantu benshi beza rwose b'indakemwa baba mu buzima bworoheje. Abenshi batuye mu mazu yoroheje, abandi nabo bakaba bihagije mu mibereho yabo, ariko ntawe ubitaho. Ni ibikomangoma rero bigendesha amaguru nk'abaretwa. Nuko twabivuga. Mu gitabo cy'umubwiriza ibice 10 ku murongo wa 8 aravuga ngo ucukura urwobo azarugwamo, kandi umena urugo inzoka izamuriye. Niba wibwira yuko ushobora kuramira mu byaha
cyane cyane iyo uri umwana w'Imana, uri umupfapfa cyane. Imana ishobora kudahera ko igira icyo ikora, ariko icyo usabwa gusa ni ugutegereza. Imana ntizabura kugucira urubanza rw'ibyo wakoze. Ibyo nagiye myitegereza kenshi mu myaka yatambutse. Abakristo bakora ibintu bikocamye, ubundi bakibwira yuko birangiriye aho, ariko hari igihe Imana ibahagurukira ikaza kurebana nabo, ubwo ikabanyuzaho umunyafu. Mu gitabo cy'Umubwiriza ibice 10 ku murongo wa 9 haragira hati, ucukura amabuye azakomeretswa nayo, n'uwasa inkwi zimushyira mu kaga. Gucukura amabuye muri icyo gihe kwabaga ari ukwimura imbago. Ibi nabyo bivuga yuko ari ntawe ushobora gukomeza kuramira mu byaha. Icyo umuntu abibye nicyo azasarura. Nushaka kugerageza guhuguza umuntu isambuye cyangwa n'ikintu cyose, Imana izabyitegereza ku buryo nawe utazabura gukomereka. Iyi ni nayo mpamvu Imana itubwira yuko tudakwiriye kwihorera. Uwiteka Imana aravuga ati, guhora ni ukwanjye, nijye uzitura, nk'uko tubisoma mu Baroma ibice 12 ku murongo wa 19. Uwiteka niwe uzakurikirana iby'umuntu wese. Mu gitabo cy'Umubwiriza ibice 10 ku murongo wa 10 haravuga ngo, intore z'ibyimbye nyirayo ntayityaze, abakwiriye kuyongera amaboko, ariko ubwenge bugira akamaro ko kuyobora. Iyo isuka yagimbye, umuntu ubisobanukiwe arayityaza. Isuka yagimbye ituma ubuhinge bunaniza bukagorana. Ikibabaje nuko abantu badashaka gukora ibyatuma isuka ifata ubugi. Hari umusore wigeze kubwira Magi umunsi umwe ko Imana yamuhamagariye kubwiriza ubutumwa bwiza. Nawe atangira gushaka uko yabona inyigisho ngufi zibangutse kugira ngo yitegure. Magi aramubwira ati, yewe musore, have sigaho, tyaza inkota yawe, wibyinjiramo utaragira byinshi wunguka. Fata umwanya uhagije ubanza utyaze. N'ubupfapfa gufata isuka yagimbye no gutegereza yuko izatema ikamaraho ibyatsi byose bibi. Banza utyaze isuka ubone kuyijyana mu murima urimo ibyo byatsi. Igitabo cy'Umubwiriza gifite amasomo menshi akomeye yo kutwigisha. Ni igitabo kidasanzwe. Turiho dusoza nshuti yanjye, ndagira nkubwire gatoya ngo umugira neza wirata ko abayeho ubuzima bwo kwitwara neza no kwitwararika kandi adafite Imana ni ikigusha gikomeye. Ibintu bipfa bireba akanga gukoma rutenderi. Ubwenge buruta byose kandi Yesu niwe bwenge. Ufite ubwo bwenge akwiriye kumukorera. Reka dusenge Imana. Uwiteka Mana, reka twigire kuri Kristo Yesu, tubeho ubuzima butabangamira abandi, tutabikora nk'indyarya, ahubwo dufatira urugero rwiza kuri Kristo. Genderera uyu muvandimwe wanteze amatwi, umwuzuza ukuri kw'iri jambo, maze atangire kurikira mu bikorwa. Mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Ndagushimiye cyane nshuti wabanye nanjye mu kiganiro cy'uyu munsi. Reka nkurarikire kuzakurikirana ikiganiro cy'ubutaha, aho tuzakomeza kuganira mu gitabo cy'Umubwiriza ibice 10 guhera ku murongo wa 11 tugere mu gice cya 11 ku murongo wa 10. Turebera hamwe ubushakashatsi uyu munyabwenge yakomeje gukorera mu kwitoza imico myiza. Ubuntu bw'umwami wacu Yesu Kristo
n'urukundo rw'Imana no kubana n'Umwuka Wera bibane nawe. Icyo cyari ikiganiro tumenye Bibiliya. Niba wifuza kugira icyo ubaza, kudutera inkunga cyangwa kuduha ubuhamya, ushobora guhamagara cyangwa kohereza ubutumwa bugufiya kuri telefoni igendanwa. Inomero ni 07 81 27 90 18. Ushobora kandi kutwandikira kuri page yacu ya Facebook yitwa Tumenye Bibiliya, cyangwa kuri email yitwa umucyofm@yahoo.fr, cyangwa wumviriza iki kiganiro ku murongo wa internet witwa www.tv.org. Reba ahanditse ngo languages, maze ushakishe ahari Ikinyarwanda. Imana iguha umugisha. Uhawe kaze mu kiganiro inyigisho za Bibiliya. Muri iki kiganiro tugenda turaba ibice by'ibyanditswe muri Bibiliya, ijambo ry'Imana, tukarimbura insiguro yavyo. Ni ikiganiro gitanga inyigisho z'ibyanditswe byera mu kiringo c'imyaka 5. Inyuma y'icigwa turaguha inomero wo turonderako mu gihe wogira ico ugomba guterera canke kubaza. Kaze rero twumvirize kandi twigishwe. Nshuti bakunzi b'Umwami Yesu Kristo, namwe mwese muteze amatwi ikiganiro inyigisho za Bibiliya, turabaramukije. Amahoro ya Yesu abane namwe mwese. Turabahaye kaze muri uyu mwanya w'inyigisho za Bibiliya, tubamenyesha yuko muri kumwe na Pastor Elhud Mbazumutima bategurira kandi nkabashikiriza inyigisho za Bibiliya. Mu cigwa cacu giherutse ndabibutsa yuko twavuganye ku bwami bw'amahoro bwa Yesu ahazoganza imyaka 1000. Ico gihe intambara n'urupfu bizoba vyatsinzwe kandi vyatsinzwe nawe. Twabonye kandi ko uwari we wese yihanye akihana ko k'ivyaha vyiwe azoba muri ubwo bwami buganzwa na Yesu bwiwe kandi hano mw'isi. Mu cigwa cacu c'uyu munsi naho turabira hamwe ivy'intambara ya nyuma hano kw'isi yitwa intambara y'Iharamagedoni. Igice rero ca 33 geraheza ikigabane umuntu yokwita ubwami, uburyo n'integuro y'ugushinga intebe y'inganji mw'isi, nico tuza kuraba. Tuza gusoma kandi amajambo y'Imana mu gitabo ca Yesaya igice ca 34 uhere ku murongo wa mbere dushikane ku gice ca 35 umurongo w'10. Ariko kuva mu ntango y'iki kigabane ijambo nyamukuru twabonye yuko ryari urubanza. Twihweje imburi 6 hamwe n'ubuhanuzi. Twarabonye ukuntu Yesaya yatanguye ubuhanuzi bwiwe agatangurira iwabo, agashika no ku banyamahanga kugeza ashitse no mu gihe c'urubanza rw'ibihe biza, ivyo Umwami Yesu Kristo yita igihe c'ihamwa rihambaye. Mu nyuma y'ivyo twabonye ibijanye n'ukuza k'umwami. Muri iyi minsi yacu ntitwiteze umwami, ariko twiteze umukiza wacu. Twiteze ivyizigiro vy'amahigwe no kuzoseruka ku bwiza bwa Yesu Kristo, niwe Mana yacu ihambaye n'umukiza. Ayo n'amajambo tubona mu cete Paulo yandikiye Tito igice ca 2 n'umurongo wa 13. Amaze gukura ishengero mw'isi, abazosigara bazinjira mu gihe giteye ubwoba c'ihamwa rihambaye kizoherana n'intambara y'Iharamagedoni.
iki gice rero gitandukanye n'ubwenge bw'isi. Umuntu yibwira ko ashobora gutera akarusho mu isi kubera inkomezi ziwe arihenda. Yibwira ko ashobora gutuma imyaka 1000 y'inganje ya Kristo ishika, naho yoyita ukundi naho nyene arihenda. Umuntu yibwira ko ashobora kwigeza ahantu kuba inkomezi ziwe, kandi yibwira ko dutera dushikira ikintu gihambaye kandi ciza, naho nyene arihenda. Ijambo ry'Imana ryonyene ryiteze ko isi igira kazoza keza, ariko katazanywe n'inkomezi canke n'ivyiyumviro vy'umwana w'umuntu. Ivyo umuntu yakoze vyose bitavuye ku Mana nibigiye kuja mu rutonde rw'ingorane z'igihe ca nyuma. Iyo ngorane y'igikorwa c'umuntu iri imbere yacu ni nk'intambara y'Iharamagedoni. Uburuhukiro rero canke uburuhiro, icaha c'umuntu kizoteba kiganze mu banyavyaha, kandi umunyavyaha nawe aca agerageza kwigirira ubwami bwiwe, kandi ubwo bwami nico gihe cihamwa rihambaye. Nta kindi kizoshobora kurangiza ico gihe atari ukuza kwa Yesu Kristo hano mw'isi, aje gushinga canke gushiraho ubwami bwiwe. Iki gice kiraba neza ku gihe kizoza. Tubona Ashuri hazosenyuka, kandi umwiza umaze kugaruka iyo amaso aherera. Yesaya acatangura igihe ciwe avuga ibijanye n'iherezo ry'ibintu byose, kandi uguhishurwa kw'ivyahishijwe n'Imana yigize umuntu. Ivyo vyose vyari biteguza inzira. Nico gituma tubona aya majambo y'Imana dusoma mu gitabo ca Yesaya igice ca 34 umurongo wa mbere avuga ngo, mwamahanga nimwigire hafi kugira mwumve, mutega amatwi mwamoko mwe, isi niyumve bona ibiyuzuye n'ivu n'ibirimeramwo. Transworld Radio, oh, Transworld Radio, Transworld Radio, Transworld Radio, Sambirana, 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 Sambirana. Sambirana, 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 usemerera, Imana ihabwa icyubahiro. Sambirana, 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 usemerera, Imana ihabwa icyubahiro. Muri aya majambo turashobora kubona yandi mu gitabo ca Yesaya igice ca 1 ku murongo wa 2. Imana ihamagaye ijuru n'isi ngo bishingire intaho ukuntu icira imanza Isirayeli abantu bayo. Muri iki gice Imana rero ihamagara amahanga yose yo kw'isi, si Isirayeli gusa, ariko ihamagara amahanga yose yo kw'isi kugira ngo abicabona c'urubanza igombi bacire. Dusoma ku murongo wa 2 igitabo ca Yesaya 34 ngo, kuko Uhoraho ashangashiriwe amahanga yose, akaba arakiye ingabo zayo zose, arabagesheje gose, arabagabuye ngo bicwe. Ihweze neza amajambo atoranijwe mu kuvuga ivy'ugo rubanza. Hari ijambo rivuga ngo ashangashiriwe, arakijwe, arabagesheje, arabagabuye ngo bicwe. Ayo n'amajambo akomeye cyane yategerezwa gukoreshwa. Ugo rubanza ruzoba ugw'abantu bose, kandi biboneka ruzoba urubanza ruhambaye. Si igihe gusa c'umubabaro w'isi yose. Umwami wacu yavuze ku vy'uwo munsi ko uzoba umunsi w'umubabaro ataco ugereranywa muri kahise k'isi. Ishashara, inzamba tubona mu gitabo c'Ivyahishuriwe Yohana birabikomeza kandi bikabishigikira. Uvyemera canke ubihakana, isi iri kugenda yegereza urubanza rw'Imana. Aho kuza umunsi mwiza ubereye umuntu yokwibaza yuko ari mwiza, haje umunsi w'urubanza. Turavye iterambere ririko riraza mw'isi uyu munsi, dutegerezwa kumenya ko ibintu vyose tubona bizoja mu rubanza rw'inyenkomezi Imana yacu.
ni nako tubisoma ku murongo wa 3 igice 34 igitabo ca Yesaya ngo abishwe babo bazoshiburirwa hirya, umunuko w'imivyimba yabo uzoduhuka, imisozi izojegeshwa n'ibitenga vy'amaraso yabo. Ibi bidonzwe kuri jewe nivyo bibi kuruta kandi bibabaje muri iki gitabo ca Bibiliya. Nta kindi kintu niyumvira coba kibi kiruta ibi. Biremeza ivyo umwami Yesu yavuze akiri hano mw'isi, n'ivyo igitabo c'ivyahishuwe Yohana cigisha ku bijanye n'urubanza rwimirije muri iyi misi. Abantu benshi cane barakekeranya kuri ibi bintu. Binyibutsa rero akagani kamwe k'agakoko bita mpongwa. Mpongwa ni urunyo ruja mu kigori rukakirya kugeza mbere rukimaze, ariko ata muntu abibona, igori gifise amashishwa yaco. Umurimyi rero atashatse kwica urwo runyo rwama rumurira ibigori, yagiye kwimbura. Ataratangura kubica abwira urunyo mpongwa ati, va mu bigori vyanje mpongwa. Mpongwa nayo arishura ati, ikigori kiracaryoshe. Umurimyi araca ibigori vyiwe, ariko ataratekera yongera kubwira mpongwa ati, va mu kigori mpongwa. Mpongwa ati, ikigori kiracaryoshe. Nuko wa murimyi aratekera. Ashitse muhira, imbere yo kubishira mu nkono kugira ngo abiteke, yongera kugabisha mpongwa, ariko mpongwa amwishura kwa kundi nyene. Nuko umurimyi ashira mu nkono ibigori, asukamwo amazi, atangura gucanira. Mpongwa agwa mu kigori. Iherezo ry'abantu b'intabarigwa rizoba nk'iryo rya mpongwa. Turabwirwa ivy'urubanza rw'Imana ruzoba mu gihe c'iherezo. Tukabwirwa n'uburyo bwo kuruhunga, kwari ukwihana ivyaha tukakira umwami Yesu Kristo mu bugingo bwacu. Ariko abantu benshi baracabifata minenegwe nk'aho umengo ntibizoba. Mpongwa aho kuva mu kigori yakiguyemwo avuga ngo kiracaryoshe. Kumbure na wewe ushobora kubigira uko nyene kubijanye n'urubanza rw'Imana rwiteze kuza muri iyi si. Ushobora kuvuga ati, ewe muntu va mu caha, nawe uti icaha kiracaryoshe. Amaherezo uzokigwamwo. Imana ivuga ko urubanza rwiteze kuza kandi ruzoza ntiruzosiba. Dusoma amajambo y'Imana mu gitabo ca Yesaya igice ca 34 ku murongo wa 4 avuga ngo, ico gihe ingabo z'inyenyeri zo kwijuru zose zizokamangana, kandi amajuru azozingirwa hamwe nk'umuzingo w'igitabo, n'izo ngabo zayo zose zizokabirana nk'uko akaragararira kava ku muzabibu, kandi nk'uko akaragararira kava ku musozi. Ubonye ibabi ry'igiti rikorokeye hasi, ushobora kugerageza kurisubizako, kumbura ukoresheje ivyo gufatisha, ariko ntirishobora gufata. Niko n'urubanza rw'Imana ruzomera. Igihe nicashika, nta muntu azobibuza. Hari ikintu kimwe gusa ushobora gukora, naco ni iki: umviriza ijwi ry'Imana, kandi wibuke ko umwami Yesu ari we bwugamo igihe c'inkukura yiteze kuza mw'isi. Hano tubona amajambo y'Imana avugwa ku gihugu ca Edomu. Edomu ihagarariye rero abansi bose b'Imana. Nico gituma dusoma aya majambo avuga ku murongo wa 5 igice 34 ya Yesaya hati, kuko inkota yanje inyoye mw'ijuru igahaga, none igirigwe ku banyedomu no ku bantu navumye ngo ibahane. Imana yanywesheje iyo nkota mw'ijuru. Kubona ivyo ni ngirakamaro. Iyo wewe nanje dufashe inkota, tuba tugomba kwihora canke tukayifata ku zindi mpamvu zitari nziza. Ariko hano iyo Imana ifashe inkota, no kubera ubutungane bwayo hamwe n'ubugororotsi. Inkota yayo inyoye mw'ijuru kandi yiteze kuza guca imanza. Edomu ni Esawu. Esawu nawe akaba ahagarariye umubiri, ari mu kibanza c'umubiri. Esawu ahagarariye abo kwa Adamu bose bigumuye bakava ku Mana no ku bantu bayo. Imana yavuze iti, Yakobo naramukunze, Esawu nawe naramwase. Amajambo dusoma mu cete Pawulo yandikiye Abaroma igice c'icenda ku murongo wa 13. Imana izocira urubanza Edomu kubera bakora ibinyuranye nayo.
ibinyuranye n'abantu bayo, ibinyuranye n'ijambo ryayo, ibinyuranye n'ikintu cyose c'ukuri kandi kigororotse. None intumbero y'Imana ni yahe? Raba umurongo wa 8 mu gice ca Yesaya 34. Kuko uwo munsi ari wo guhora kuhoraho, ni umwaka wo kubasubiriza mu nkoko ku vyo bagiriye Siyoni. Uwo ni umunsi ukwihora kuhoraho. Tuzosubira kwibona mu gitabo ca Yesaya igice 33 umurongo wa 1 gushika kuri 6. Nta na kimwe rero ushobora gukora kugira ngo ubihagarike. Imana ivuga ko ibintu hano kw'isi bitegerezwa kugororwa bigatunganywa. Kugira ngo ivyo bigororwe, nuko ibibi bikwiye gukurwa mw'isi hamwe n'umuntu yikura ku Mana. Abantu benshi ntibicisha bugufi imbere y'Imana. Ariko rero kwiyisa ari y'Imana bazoja he none? Imana ifise ikibanza kimwe gusa ku bantu nk'abo. Ico kibanza citwa Gihenomu. Ushobora kuba ufise uburyo bwawe wiyumvira kuri ico kibanza, ariko ico womenya co nuko ari ahantu habi cyane kuruta mbere mu muriro. Ijambo ry'Imana ntirihinduka, kandi umwami Yesu Kristo avuga ati Matayo 5:18 ngo ndababwira ukuri, gushitsa ijuru n'isi bizoviraho, nta kanyuguti na kamwe canke n'akazatsa bizova ku vyagezwe, gushitsaho vyose bizoheraherezwa. Mugenzi wanje uteze amatwi inyigisho za Bibiliya, ukwiye kumenya gusoma ibihe kugira ngo igihe wumvise ko igihuta n'inkukura bigiye gutangura umenye iyo ubihungira. Nayo handi uzoba ugowe, kandi nta handi ubuhungiro buri atari muri Yesu Kristo. Samirana, 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 usemerera Imana ihabwa icyubahiro. Samirana, 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 usemerera Imana ihabwa icyubahiro. Muri iki gice rero ca 35 tugiye gutangura, turakibonamwo imigisha yo mu myaka 1000, ari ryo shusho ry'ubwami bwa Kristo buzobaho. Mu kurangiza iki gice dushobora gushimira Imana kubera intambara y'Iharamagedoni atari amaherezo ya vyose. Igice ca 35 iki gitabo ca Yesaya kirangiza ikigabane kivuga ivy'urubanza rw'Imana, canditswe mu buryo bw'ibicuba. Nikirimwo ivy'urubanza kandi n'inkota y'ubutungane yaheze. Muri iki gice ukibonamwo iherezo ry'amakuba n'intango y'umunezero w'imyaka 1000. Iki gice kirangizwa n'igihe c'amahoro, umubabaro urangiye, ijoro rikeye hageze agatondo, urubanza rurangiye hageze agakiza, kuva mu marira kugeza mu gitondo c'umunezero. Agacerere muri iki gice gatandukanye n'inkukura y'urubanza iboneka mu gice giheruka no mu vy'imbere yacu. Dushobora kuvuga ku mwanditsi w'igitabo c'indirimbo tuti imvura iragiye, amashugwe arashuritse ku misozi. Indirimbo igice ca 2 umurongo wa 11 n'uwa 12. Ico gihe c'ubwami bw'imyaka 1000 rero isi izoba yahindutse, yabaye isi nziza, kuko umuvumo wose uzoba washize, nk'uko tubisoma mu gitabo ca Yesaya 35 ku murongo wa 1 ngo ahagadutse n'ubweranyange hazonezerwa, ubugaragwa buzohimbagwa, bushurike amashugwe nk'aya Habasereti. Uyu munsi batumenyesha ko ubugaragwa mw'isi bugenda bwiyongera uko umwaka utashe. Uruzuba n'inkukura birihutisha ubwo bugaragwa. Ariko uyu munsi ububi bwaruzuye nabwo nyene mw'isi. Ivyo vyose bizohinduka igihe c'imyaka 1000, kuko umuvumo uzoba wakuweho. Aya majambo meza twari dusanzwe tuyazi, kuko dusoma mu gitabo ca Yesaya 35 umurongo wa 2 ngo ahagadutse hazonezerwa, amashugwe arashuritse. Iyi ni ishusho y'isi nziza tuzobamwo mu bihe biri imbere. Kandi dusoma ngo ubugaragwa buzoshurika amashugwe menshi, buhimbaranwe umunezero n'indirimbo,
buzohabwa ubwiza bw'i Lebanoni n'ugushaza kw'i Karumeli n'i Sharoni. Bazobona ubwiza bw'Uhoraho, ugushaza kw'Imana yacu. Pawulo atubwira ko ivyaremwe vyose binihira hamwe bikaramukirwa hamwe. Mu majambo dusoma mu cete Pawulo yandikiye Abaroma 8:22. Mu gihe rero c'imyaka 1000 ivyaremwe vyose bizohimbarirwa hamwe. Ijambo ry'Imana kandi riratubwira ko abantu baziyubura bakagira inkomezi nsha. Niko dusoma mu gitabo ca Yesaya 35:3 ngo mukomeze amaboko areganutse, mugumisha amavi aregarega. Ivyaremwe birindiriye ko tugira imibiri misha. Wewe nanje tuzoronka imibiri misha. Kuko ku murongo wa 4 igice 35 Yesaya avuga ngo mubwire abahagaritse imitima mutirema, ntaco mutinya. Raba Imana yanyu izozanana n'uguhora, niko kwitura kw'Imana izoza ibakize. Igihe c'inkukura y'urubanza abantu b'Imana bazoshobora kunezerwa kuko bazoba bazi ko Imana izobakiza. Ishengero ry'Imana rifise ivyizigiro vyiyongerako kuko ritazoca muri ivyo bihe vy'ihama rihambaye. Ico gihe niho impumyi zizohumuka n'ibipfamatwi bizozibugwa. Ico gihe kandi ubucumbagira azosimba nk'impongo, ururimi rw'ikiragi ruririmbe, kuko amazi azodudubiza ahagadutse, imigezi itembere mu bugaragwa. Indwara n'ibiza n'imibabaro bizanwa n'icaha c'umuntu bizoshira. Ivyo vyose ntibizovugwa igihe c'ubwami bwa Kristo bw'imyaka 1000 twimirije. Usomye Yesaya igice 35:9 tubona amajambo y'Imana ashishara kutubwira ngo umusenyi uhiye uburimbi uzohinduka ibidengeri, n'ahagadutse hazocika amasoko. Mu bwishinzo bw'imbwebwe aho zagandagaje hazomera ivyatsi n'amarenga n'imibere, kandi hazobayo inzira y'iroro. Iyo nzira izokwitwa inzira yera. Abanduye imitima ntibazoyicamo, ariko izoba y'abantu biwe. Abayicamwo naho bobamwe ibijuju ntibazozimira. Nta ntambwe izohaba, nta gikoko na kimwe c'inkazi kizoyigeramwo, ntibizoyibonekamwo, ariko abacunguwe nibo bazoyicamwo. Mukunzi wanje wumva inyigisho za Bibiliya, ngivyo vyiza abamenye Imana barindiriye. Hazoba inzira y'iroro, inzira nziza, atabikoko vy'ibinyanyi bizobayo, atabikoko vy'ibiryanyi bizobayo, ariko ngo hazocamwo ab'Imana. Ngo naho bamwe ibijuju ntibazozimira. Kristo bwiwe azoba ari umuco wabo. Ico gihe usomye ku murongo w'icumi igice ca 35 Yesaya ubona yandi majambo akwirikira ngo ico gihe abantu bo mu muryango w'Imana bazohindukirira Siyoni. Abacunguwe n'Uhoraho bazogaruka bashika Siyoni baririmba. Umunezero udashira uzoba ku mitwe yabo. Bazobona uguhimbagwa bona umunezero, kandi umubabaro n'ugusuhuza umutima bizohunga. Imana ishimwe. Hari iciza mbega mugenzi womenya kiruta ico? Ivyo ntibiraba Isirayeli gusa, ariko biraba bacunguwe bose bari mw'isi, bazinjira mu myaka 1000 y'umunezero n'ubwami bwa Kristo. Kandi bavugishwa n'Imana Zekariya igice ca 14 ku murongo wa 16 na 17 avuga aya majambo avuga ngo maze umuntu wese wo mu masigarira yo mu mahanga yose yateye Yerusalemu azoduga uko umwaka utashe gusenga Umwami Uhoraho Nyeningabo no kumara iminsi mikuru y'insago. Ariko umuntu wese wo mu miryango yose yo kw'isi atazoduga ngo aje Yerusalemu gusenga Umwami Uhoraho Nyeningabo, iwabo ntihazoronka imvura. Dushobora kuvuga nk'umunyedini umwe yabayeho aho hambere. Yavuze ati, Mwami niwihutisha umunsi wo kugaruka kwawe. Ntutebe kugira ngo abizera boye kudendebukirwa. Ntutebe kugira ngo isi yose yoye gucika nka Gihenomu. Ishengero ryawe naryo ryoye gushima hasi mu mukungugu. Mwami niwihutisha uwo munsi w'izuka rihambaye, aho kuzimu yahawe ukubora ikagumya umukungugu, hazogarukana inyenyeri n'izuba. Umugeni wawe avuga ati nuze. Ivyaremwe vyose biravuga biti ingo, kandi nuze Mwami Yesu. Ivyaremwe vyose biguma bigira ingorane n'imibabaro mu gihe bikirindiriye uguhishurwa ku Mwana w'Imana. Ariko kandi ijambo ry'Imana ritubwira ko
umwami Imana idatebeje isezerano, ariko ko irindiriye ko twese twihana ibyaha byacu. Mugenzi wanje uteze amatwi inyigisho za Bibiliya, Sambirana, usemberera, wamamaza inkuru nziza. Sambirana, usemberera, wamamaza inkuru nziza. Inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Sambirana, 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 usemberera. Sambirana, 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 usemberera. Imani yawe icyubahiro. Sambirana, 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 usemberera. Sambirana, 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 usemberera. Imani yawe icyubahiro. 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 Imbere yuko ndangiza kino gice ca mbere c'amajambo y'ubuhanuzi n'urubanza vyo Yesaya yashikirije, nagomba kukubaza, mbega mu mutima wawe woba wibaza ngo umwami aratevye, ugahava uvuga nk'umunyedini? Bibiliya itubwira ngo umwami Imana ntitebeje isezerano, ariko irindiriye ko twese twihana ibyaha byacu. Mbega weho woba warihanye? Mbega weho woba waramenye Imana? Aha niho igice nyamukuru c'igitabo cacu c'igice ca mbere ca Yesaya gihereye, hamwe n'ivy'imihezagiro tuzobona mu myaka 1000 y'ubwami bwa Kristo yimirije. Ariko tutararangiza, mbega wewe wumva ivyo vyiteguriye? Haracariho uburyo n'igihe. Umwanya n'uyu, niwemere Kristo abe umwami wawe mu mutima, umwakire nk'umukiza kugira ngo uzobone kubana nawe mu munezero wiwe. Nuko umwami aguhezagire. Dusenge. Mwami Yesu Kristo, turagushima ko abakwizeye bazoganzanya nawe ya myaka 1000. Hazoba amahoro n'ubwami bw'umunezero. Ndasenga Mana, nifatikanije n'aba bantu bose bumvise inyigisho za Bibiliya, n'aba twatanguranye Mana iki kigabane ca mbere c'ibi bice 35 vy'igitabo ca Yesaya, aho twabonye urubanza ndetse rukomeye, kandi mwami nyuma y'ugo rubanza kubakwizeye umunezero udasanzwe mu myaka 1000 y'inganji yawe. Aya majambo yose twumvise adufashe Mana, kandi wemera babakwihaye mu mitima yabo ngo ubakire nk'umukiza n'umwami wabo, ubaharire ibyaha byabo, ntubaharure ko ibibi ukundi, ariko ubemere kandi ubandike mu gitabo c'abizera. Uzoba ukoze Mana. Turagushimiye kuri uwo kwizigirwa, kandi kuzoshikara kubana natwe no mu vyigwa bizokurikira, uko tuzogenda twunguka ibyawe. Tubisenze twizeye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Inyigisho zacu z'uyu munsi zigarukiye ngaha, naho ubutaha umwami Yesu Kristo abahezagire. Wakoze kumviriza icigwa c'ijambo ry'Imana c'uyu munsi. Ushobora kumviriza n'ibindi biganiro by'izi nyigisho za Bibiliya, canke ukabikwega ku rubuga rwa interinete http://TWR.org. Ushobora kumviriza ikiganiro co muri iyi ndwi, canke ugafyonda ahanditswe ngo rondera ukurikije itariki, kugira ngo wumvirize ikiganiro camaze kurengana. Ushobora no gufyonda ahanditswe ngo rondera ukurikije ibyanditswe, kugira ngo wumve ibiri muri ico gice c'ibyanditswe byera ugomba. Ufise ico wunganira canke ubaza,
twandikire ku gasanduku ka posta 1140 i Bujumbura. Email ni twrburundi@gmail.com. Ushobora no kutwakura kuri iyi telefone yo mu biro. Inomero ni 22 24 26 57 mu masaha y'akazi, canke kuri telefone ngendanwa. Inimero ni 79 741 993, canke udusanga aho dukorera i Bujumbura ibarabara ryitiriwe Ubufaransa, hambavu y'ishengero Anglikane ari ryo Katedrale Sainte Trinité. Imana iguhezagire ko watwumvirije kandi gufashe gutahura neza iri jambo ryayo.